Imana nitanga urukundo gusa. Imana ni urukundo ubwayo. Ibigize Imana ni urukundo. Imana igizwe n'urukundo. Bisobanura yuko ata kintu na kimwe Imana yokora kitihishijemo, kitarimwe muri ADN canke mu kubaho kwaco urukundo. Hariho ibintu Imana ishobora kugukorera ataco watanze, ataco wakoze. Kurya kw'agakiza nyene, kurya ataco twatanze kugira ngo Yesu aze, kurya duhamagarirwa kwizera gusa hama tugaharirwa ivyaha vyacu vyose kandi twari tugiye mu mahonero, kurya duhamagarirwa kwakira gusa ubuntu bw'Imana atakidusavye, atakiguzi na kimwe. Il suffit y'ukuraba gusa ukuguruka amaso, Satani akareka guhuma amaso, ntiwinjire muri meritocracy canke ikivuga ngo ataco nkoze n'Imana ntacikora. Imana igusaba kwizera gusa, Imana igusaba kwakira, Imana igusaba kugurura umutima wawe. Bagenzi, urukundo rw'Imana ku buzima bwacu rutuma Imana itwemerera gukora intambwe imwe kwijana nayo igaca ikora 99 iza itugana kugira ngo duhure nayo itugirire neza. Ndabaramukije mwebwe mwese muri ko muradukurikira kuri Ubugingo Busagutse TV. Turanezerewe cyane gusubira kubakira kuri ino chaîne yacu mu biganiro byacu. Ego kandi turabashimira cyane kubona muri benshi mudukurikirana, hama kandi mwitayeho kumenya ivyo Imana yaducishijemo kugira ngo bibashikire. Rero tubatumirira cyane gufyonda kuri subscribe canke s'abonner, mugafyonda kuri ako gakengeri kugira ngo mwami mufise ama update canke mufise ibishasha twama tubafitiye tubazanira mu biganiro byacu bitandukanye kugira ngo habeho equilibre mu buzima bwacu rukristo, kandi twame dufise novuga nti akanovera gashasha kico Imana idushakako. Muri mu kiganiro rero Be Lifted Up mushikirizwa no munsi na jewe Pasteur Jean-Claude Midogoro, hama nanje ndanezerewe cyane ndabakiriye muri kino kiganiro kiza kuguhagurutsa, kiza kugutera intege. Hama kandi no munsi tukaba dufise n'ijambo ryiza cyane tubandanya tuganira ko twatanguye kuganira ko ubushize ijambo rivuga ngo urakunzwe n'Imana. Y'ukuri Imana iragukunda, nanje Imana irankunda, twese Imana iradukunda kandi irashaka yuko tubimenya. Hirya yo kubimenya tukabigenderamwo, hirya yo kubigenderamwo tukabikwiza hose, n'abandi bakamenya kandi bakakira yuko Imana ari rukundo, Imana idukunda kandi Imana idushakira ineza. Reka rero duhe icubahiro nyereco, tubanze dushima Imana imbere yo kubandanya. Data mwiza mu izina rya Yesu Kristo, turaguha icubahiro kandi turagushimiye. Warakoze kubana natwe, warakoze n'ubu kuba uri kumwe natwe mwami mwiza mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tubandanye tuganira ivy'urukundo rwawe. Urakoze ko uza wowe nyene kubitwigisha, kuko uravuga mu ijambo ryawe ngo aho babiri canke batatu bakoraniye mu izina ryawe niho uzoburi hagati yabo. Natwe turakiriye ukubaho kwawe muri kino kibanza kugira ngo ujane natwe muri kino kiganiro, ugirire neza bose bariko baradukurikirana kandi uhindure amateka y'ubuzima bwabo. Turagushimiye vyose ubiherwe icubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Twatangiye kuvuga yuko Imana idukunda, ariko kandi ndabibutse yuko Bibiliya bitubwira neza cyane mu cete ca mbere ca Yohana mu gice ca 4 ku murongo wa 16, aho Bibiliya itubwira ngo Imana ni rukundo. Aho kandi ndagakunda cyane. Imana ntifise urukundo, Imana nitanga urukundo gusa. Imana ni rukundo ubwayo. Ibigize Imana ni urukundo. Imana igizwe n'urukundo. Bisobanura yuko ata kintu na kimwe Imana yokora kitihishijemo, kitarimwe muri ADN canke mu kubaho kwaco urukundo. Reco kiraduhumuriza cyane, kandi nanje nifuza yuko nawe wohumurizwa n'iryo jambo rikubwira yuko Imana iragukunda ku rwego udashobora guharura canke kugera. Imana iragukunda cyane gose. Abanyisraeli Imana yarakunda no kubibabwira yuko ibakunda cyane. Hari amajambo meza cyane, amajambo aryoshe nshaka kubasomera ari muri Yesaya igice ca 43, aho Imana ibikabwira Abisirayeli ukungene ibakunda. Reka tuhasome. Reka duhere ku murongo wa mbere. Haratubwira ngo ariko none uko niko Uhoraho agize, uwakuremye yewe Yakobo kandi akakubumba yewe Isirayeli, ati ntutinye kuko nagucunguye, naguhamagaye izina uri uwanje. Niwaca mu mazi nzoba ndi kumwe nawe, no mu nzuzi ntizizokurengera. Niwaca mu muriro ntuzosha, kandi n'urubeya ntiruzokubabura. Kuko jewe ndi Uhoraho Imana yawe, Uwera wa Isirayeli,
umukiza wawe. Aha rero amajambo akurikira niyo shaka turabe kuko yerekana urugezo Imana yariko irabwira Isirayeli canke ihanga ry'Isirayeli ukungene rikunda. Murabe aya majambo. Haravuga ngo nagutangiriye Egiputa kw'incungu, Etiyopiya na Seba nahahevye ku bwawe, kuko wabaye uw'igiciro kinini mu nyonga zanje n'umwubahwa, nanje nkagukunda. Nico gitumye nzoheba abantu ku bwawe n'amahanga kubw'ubugingo bwawe. Amen. Murumva aya majambo kuntu aryoshe. Mwese muramaze gukurikira canke muramaze kubona amareresi canke ngo mwumve n'inkuru z'abantu bakundana, amajambo meza babwirana, ukuntu bariko barareshanya. Kenshi bikunze kuvugwa ku bahungu babwira amajambo meza abakobwa, akamubwira yuko ari igitangaza, yuko asa n'ukwezi canke yomukorera ibi na biriya. Nimwumva aya majambo Imana iriko irabwira Isirayeli kugira ngo ibereke yuko ibakunda ku rugezo canke ku rwego ruri hejuru cane. Iriko irababwira ngo nahevye abantu, amahanga, Etiyopiya, nahevye Egiputa ku bwawe, ngo kuko uri umwubaho mu maso yanje. Mu Gifaransa bakoresha ijambo ngo tu es honoré, kandi ndagukunda. Amajambo aryoshe cane. Ayo majambo niyo nshaka twubakire ko inyigisho yacu y'uno munsi igamije, nk'uko uru rukurikirane rw'inyigisho ruvuga ngo urakunzwe n'Imana rugamije kuguteragiramwo, kukumvisha yuko vy'ukuri Imana igukunda. Kuko nasanze umuntu arashobora kuba yizera Imana, umuntu arashobora kuba ari umuntu w'umwana mwiza, umuntu arashobora kuba ari umuntu atari umunyengeso mbi namba, kandi akunda abantu, kandi agirira neza abantu, kandi akora ibyiza, kandi azwi yuko akora ibyiza, ariko ugasanga muri we biramunanira kwakira urukundo rw'Imana. Ico nico tugiye kurabira hamwe. Bikunanira gute kwakira urukundo rw'Imana? Icambere no kubwira nuko mentalite, ivyiyumviro uba warakuriyemo canke wakuranye, kumbure hari abo muri twebwe batazi ibiganza by'umuvyeyi abagumbira, batazi ijambo ry'umuvyeyi rimubwira ngo ndagukunda mwana wanje, batazi utujambo tworoshe mu kanwa ka papa cane cane, kuko mwibuke yuko Imana tuyidantifiye canke tuyigereranya mu vyiyumviro vyacu nka papa ni kwiri. Mugabo nshatse gusobanura ukungene bishobora koroha ko umuntu yitiranya canke afata Imana nk'uko afata se w'umubiri. Ugasanga niba ari se mubabaje, kwita Imana papa ntivyoroshe, kwita Imana data ntivyoroshe. Canke ari uwundi nawe yababajwe n'umuntu bari bakundana, kwita Yesu umukunzi wanje ntivyoroshe. Kubera iki? Kuko hari igikomere mu mushaha wawe kigutuma uno munsi bikugora kwita Imana papa, kwita Imana data, canke nawe wundi bikakugora kwita Yesu umukunzi wawe canke Imana umukunzi wawe. Kubera iki? Hariho ibikomere wagiye uracamo, hariho ibikomere vyagiye birasigara mu mushaha wawe igihe waca muri ibi na biriya. Rero ino nyigisho iraje kugufasha kugira ngo ushobore gukira ubwa mbere na mbere, hama ubwa kabiri umenye yuko umuti ukiza, umuti utuma utabagwa, ico gikomere kavaho hama ugatanga ubuzima bushasha. Kuko nagira ndakubwira, nta hantu na hamwe hari ibikomere mu mushaha umuntu ashobora gutangura ubuzima bushasha ngo bishoboke. Ntibishoboka. Ni nk'uko wobwira umuntu yakomeretse mu kirenge ngo ni wiruke, ntibikunda. Ni nk'uko wobwira umuntu afise ibiganza bikomeretse ngo hekora, ntibikunda. Ibyo bikomere bitegerezwa kubanza kuvaho, gukira, kugira ngo inkomezi nsha ziboneke, kugira ngo umuvuduko mushasha uboneke. Rero natwe canke nawe uri kuradukurikirana uhamagarirwa kubanza gukira ivyo bikomere. Rero nagira dufashanye kugira ngo widentifie, umenye niba hariho igikomere cyo kudakundwa canke cyo kuba warakomeretse cyo gutuma utizera vyorosha urukundo rw'Imana canke utagwakira vyorosha. Ubwa mbere na mbere wisuzume muri wewe mu mutima, mbega uri umuntu
yakira ubufasha bw'abandi byoroshe? Mbega uri umuntu yakira amakomplima canke ukuvugwa neza n'abandi byoroshe? Mbega uri umuntu weho ushobora byoroshe kubwira amajambo meza umuntu, kwakuhaja byoroshe umuntu, gushima umuntu yuko yakoze ibyiza biroroha mu kanwa kawe? Utwo twose n'utu indice canke n'utuntu ngiye ndaguha kugira ngo ubashe kubona yuko kumbure, simvuze ko ariko biri, ariko birashoboka yuko hoba hari akantu katameze neza gatuma no ugeze ku rukundo rw'Imana bitokorohera kugwakira, kuko wewe nyene ubwawe hari ibintu muri wewe bitariko biratuma urwo rukundo rugushikira. Reka mpere ku ntahe yiwanje. Jewe ndi umuntu akunda gufasha abandi kandi ni bumbereho iwanje. Ndi umuntu akunda kubona abandi bamerewe neza, kandi ndi umuntu akunda gukora ibintu mu ibanga. Jewe biranezera cane iyo naciye ahantu nkakora iciza canke ikintu cari gikenewe, hama nkaca nizimanganira ntihagire umuntu yigera amenya yuko ari jewe nabikoze. Ivyo biranezera cane ku rwego hejuru. Ariko umunsi umwe mu rugendo rwanje na Kristo, si kera cane, mpwemu yera yaranyuguruye amaso aranyereka yuko gufasha abandi no kwitaho abandi binyorohera cane, nkabikora cane, ariko bikangora kwakira yuko Imana ishobora kugira ico inkoreye kuko inkunda gusa, ata kintu na kimwe kindi nari narinze gukora. Kuko yo mu vyiyumviro vy'iwanje uko ngene meze nk'umusirikare. Umusirikare nawe murabizi ni umuntu w'amategeko, ni umuntu azi yuko ata kintu cagusa gihari, yuko ikintu cose utegerezwa kukimerita, yuko ikintu cose utegerezwa kugikorera. Mpwemu yera rero acaranyugurura amaso aravuga ati, mugabo nubwo ivyo vyiza vyose bikuvugwako canke ubikora, hariho ahantu utaragera kuvuga urukundo rw'Imana, kuko utari uragera ku rugezo rwaho ushobora kwizera ko Imana hari ibyo yoguhera ubuntu, hari ibyo yogukorera ataco wakoze, ataco wayihaye, atamasengesho wabayemo, utisonzesheje, atamperezwa canke ishikanwa watanze, ariko gusa kubera igukunda. Numva ndatsinzwe mu mutima, nkuko nawe kumbure muri uno mwanya ariko bireko kugendekera. Rero ikiganiro c'uno munsi kigamije kukuzana kwemera, kwizera yuko hari ibintu, hari ahantu, hariho ibintu Imana ishobora kugukorera ataco watanze, ataco wakoze, kujya kw'agakiza nyene, kujya ataco twatanze kugira ngo Yesu aze, kujya duhamagarirwa kwizera gusa hama tugaharirwa ivyaha vyacu vyose kandi twari tugiye mu mahonero, kujya duhamagarirwa kwakira gusa ubuntu bw'Imana atakidusavye, atakiguzi na kimwe. Niko Imana nawe iri kuraguhamagarira no munsi kwizera kandi ukakira yuko Imana igukunda kandi kwishoboye kugukorera ibyiza byinshi, ibikorwa bitangaje kandi bihambaye mu buzima bwawe, bikugirira neza ataco wayihaye, ataco wayikoreye. Kubera iki? Ivyayo tugize ngo tubikorere nta na kimwe tworonka, kuko ibikorwa vyacu ni bito cane ugiye kubigereranya n'ubuntu n'imbabazi Imana yo yatugiriye canke yamitugirira imisi yose. Ikindi kintu naco, ubu buzima tubayemo bunesesita canke busaba deploiement, inkomezi nyinshi z'ijuru zitegerezwa kumanuka kurinda umwana w'umuntu, guhanura umwana w'umuntu, gutumbereza umwana w'umuntu, gukingira umwana w'umuntu. Ndiko ndavuga umwana w'umuntu, wumve umuntu yizeye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe. Mbese n'abatiriyizera Imana irabakingira kandi ikabazigama, kuko Bibiliya itubwira ngo Imana igwisha imvura ku babi n'abeza, ku bataramwizera n'abamwizeye, kugira abo bataramwizera ibereke ubuntu bwayo n'urukundo rwayo. Ariko ivyo byose kugira ngo bishoboke, mu gihe hariho ushaka kwiba, kwica no gutikiza ubuzima bw'abana b'abantu, ibyo byose kugira ngo bikore ku muntu amererwe neza, kandi hariho intambwe ishaka kumurotsa, hariho Satani ashaka kumwica no kumutikiza, nuko ijuru riba ryamanukanye inkomezi nyinshi. Era
ibyo byose yama bigukorera iminsi yose, ataco ukoze kindi, ataco usabwe, ata amafaranga urishe, ata hantu na hamwe bagusabye gusinya, arabigukorera ku buntu iminsi yose. Iyo ni preuve y'urukundo rwiwe. Rero nubwo utari bwavuge ngo ego ndakiriye urukundo rwawe canke ndaruha ikibanza muri jewe, burya ibimenyetso by'uko agukunda biruzuye mu buzima bwawe. Ibimenyetso by'uko ashaka kukugirira neza canke ashaka ineza yawe biruzuye mu buzima bwawe. Il suffit y'ukuraba gusa, ukuguruka amaso, Satani akareka kuguhuma amaso, ntiwinjire muri meritocracy canke ikivuga ngo ataco nkoze n'Imana ntacikora. Imana igusaba kwizera gusa, Imana igusaba kwakira, Imana igusaba kugurura umutima wawe. Eraba ijambo ry'Imana kuri ritubwira muri Yeremiya 33 ku murongo wa 3, havuga ngo mpamagara nanje ndakwitaba, nkwereke ibihambaye n'ivyikinze n'ivyo utari bwamenye. Akantu kamwe konyene ko guhamagara Imana gaciye kugurura urugendo runini rutuma Imana ikwereka ivyikinze, ikwereka ibihambaye, ikwereka ivyo utari bwamenye. Bagenzi, urukundo rw'Imana ku buzima bwacu rutuma Imana itwemerera gukora intambwe imwe kwijana, nayo igaca ikora 99 iza itugana kugira ngo duhure nayo itugirire neza. Rero mugenzi, twegereza kurangiza, nk'uko nanje Imana yabinkoreye ikanyugurura amaso, ikanyereka ukungene nariko ndakora byinshi kandi byiza, ariko ntashobora kwakira cyangwa ntarashobora kwakira yuko Imana nanje ishobora kunkorera byinshi byiza ku buntu ataco ntanze, ariko nkumva umengo ntegerezwa kubanza gukora, ntegerezwa kubanza gusenga, ntegerezwa kubanza kugira ikintu kiriya. Ariko Imana yo yivuga ngo ndagukunda kandi nshaka kugira neza ku buntu ataco mpaye. Rero niryo jambo nanje ndangirije ko ndakubwira wewe uri kuradukurikirana. Imana ikubwiye ngo ndagukunda kandi nipfuza kugira neza ataco mpaye, ataco ukoze. Ni wakire gusa urukundo rwanje. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza kandi ibakomeze mu rukundo rwayo, mu rwakire rubahindure kandi rubahindukire umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom.